kijya kintu cyuko habayeho ifoto Jibu atariko kandi Jibu ari wasanzwe afasha Rinoji si ni erere ni kosa kabisa ni kosa tuvugishije ukuri mu majambo make harabayeho erere habayeho kudahagaciro umuntu yakora harashobora mu ndirimbo ko sindayumva harashobora kuzojamwo rogo zose wanashaka mugabo kajya kantu kuko habanje kugaragara ijya foto hariho ikintu Jibu ya Homes kabisa ya mu majambo makenyi ya nuko ntaciye ku ruhande byari kugenda uko nyene ikintu cyari kubaciza cyane kubera hariho ikintu kubaciza no kubaciza cyane cyari kubaciza cyane nuko Jibu yari kugira presence mu bintu byose bya Rinoji biriko biraba yes man ego niko kuri kandi nibaza yuko kuba yarakoze akamukorera imiziki myinshi kugera aho abantu Rinoji bamumenya ni ikintu kinini cyane hari ahantu twaza kwimba ubutare ni kujya kuntu bisigaye ko na diwan yimvye ubutare rero yarabwimvye bro yarabwimvye cyane gose rero mbega diwan yarabishobora mani ko ari mugufi irashobora kwimba ubutare mani yaragerageza bro yaragerageza none twari kugira gute ko kariho twakura bibiri byo kucana muri studio canke kugura ahantu kaguca mbega mani impamvu mwimba ubutare nyene kwari kugira mwigire stu cyane gose muri ico biti IKIG0NGWE nukuvuga hari haho isondaje umanuka guca nyene ku ngazi guca baba barashinze uduti ku ruhande kamanuka hageze naho aho agenda urakika amaguca ugenda kujya kwinzoka mwaca mujyama hasi ukagenda urakubindi we na diwa utwara impuzu bavyita inyebeti nk'abantu bavuka iyo mvuka turayimenya utwara ibihuzu vyaheze yo gushira kundi no nimba ari igipantaro no twari ipantaro imeze neza ngo yijinisi ngo ibiki nibi twari ikintu cyahetse ndamukunda cyane kandi nanje arankunda turafashanya byinshi ni n'umuntu twavanye kure cyane nawene tuzobigaruka ko tanye histoire ndende ubise ikiganiro cya kabiri nico nyene ma ubuzima bwawe na Ruvera umva bavanye kure These are my people. My name is Radio. This is Loy TV in the place. You know what it is. Yes, I'm Mr. Radio. Ndakugati I'm back again. Nagause rero hamda kubwira byinshi muri entertainment. Hamda kuzanira aba hitmaker kuri micro ya Loy TV. Already is a gentleman. Kora subscribe right now kugira ngo uzurabona professional interview, uzurabona update in news. Yes, I'm cya kiganiro tubabwiza ukuri show. Cya kiganiro kiguha akaryo keza ako kumenya makuru y'ivyamamare ko kumenya makuru y'abastarati mbega abastari bacu babayeho gute. My name is Radio kuri kamera uri kumena Elfage Careful wagwana blow big up sana bro bimeze good sana bimeze flash wagwana Chizo boy. Yes man. Welcome brother. Ko flash. Yeah, thank you meze fresh. Ndakwita umujene, ndakwita umupapa. Cyangwa umusare. Reka vuga umusaza man. Yeah, ibintu by'agakino. Kiri gute umusaza? Yeah, ndashima Imana nize ko nawe meze. Ebana man, place bro. Cameraman. Umeze gado nawe. Na cameraman amaze gado bro. Muririmbyi Imana twinjire gute man. Let's go bro. Mu masura menshi y'abakobwa benshi bo kwisi mbona wewe gusa. Oya sinakunze bisusu ndagukunda nka Romeo na Julieta. Urukundo wamaye nukereranwa n'aba ex banje. Uri number one no sibanga nukrura barutai sinogu aba ex bawe bose wabahaye amafake je mfise original aba ex bawe bose wabahaye amafake je mfise original wagwa I'm in love yeah man I'm in love CB Music. She's a boy. Oh yes, I'm in love.
Yeah. Wagwana my people, this is Chizo boy. Yeah man. CB music man. Ni Bombo. jewe Sa maniga, reka tubanze duhere kwanza ku ifoto man. Ifoto yagute. Kuko niyo yanatanguye imbere amadeje tuzere ku ndirimbo iriko iratwika today. Ni indirimbo no kubwira yuko imeze fresh sana. Ni indirimbo irimo vyinshi tuza kuyaga. Ni indirimbo ifite amasanamu ya fresh. Ni indirimbo ifise umudiho ndibaza wabyumvise ati abexe bro abexe bawe bose wabaye amafeki Jeffise original cameraman ufise original man yafise fake ubona afise man umwana wanje yampaye original mwana wawe yabahaye amafake Jeffise original bro to the OG uduhaye akantu ko muri 2023 wallahi ni Jeffise original yo ni terme umuntu wese akunzwe niyo terme Jeffise original this ni terme kuva kwa Chizo boy muri CB music sasa brother navuga yuko hari foto yagaragaye ku mbuga zawe ariko rero imaze kugaragara ni foto yatembereye cyane ku mbuga nkoranyambaga foto yavugije abantu benshi cyane bro nigiki byagenze gute kajya kano kwanza maze tubwire bro byagenze tubwire ushobore gusohora ijya foto man imbere yuko indirimbo isohoka plan man plan ya ifoto nkuko je nabanda nkuko je ndabibona nkuko nabandi nundi ashobora kuyibona ifoto ni ifoto mugabo peut-être ko ifoto ari ukuntu bamwe tutayihurije ko se nuko umwe ayireba umwe yayibonye ariko je ifoto nayiso ndi à l'aise ari twaye ifoto je turi à l'aise nk'ifoto nyene kwa kundi bavuga ati atafoto nta foto nacaba icyo gihe twari muri shooting ya video hanyuma umwigeme twari kumwe yarifuza kuyifotoza nje tuje mimi nataka ni uwe kweli dukore ifoto nziza vraiment imeze ati je ibi byose ndabikora man nabirenze man nabirenze ati hakira kuba hari apare gusaba tije ukire kumfotora flake yagomba ifoto kandi umuntu agomba ifoto nuko yogomba orthographe uramwandikira ukamubwira ati nta na kimwe karibu man sasa brother umaze gusohora ipicha ifoto yavugije abantu amajambo menshi biga kubwawe feedback yari imeze gute kwijya foto man mu bisanzwe feedback y'ikintu kica kuri rezo sociaux canke kuri social medias feedback ya mbere ni comment comment rero comment narazironse kandi nyinshi uraba tutavyumva kumwe uraba atazi uko indirimbo izoba imeze uraba abavyibaza ukuna kuriya ariko ifoto ni foto kandi nyene atafoto ntacabaye bro ariko man ndashaka umbwire kwanza umbwire ati niye mpamvu mwakinyago wavuze ati umwana yaraje aravuga ati ebana je kabisa reka basi ndayiguye bien let's go man let's go Ojya mukobwa siwe twakoranye muri video sinzi ko video wayibonye narayibonye bro siwe twakoranye siwe mu video vixen nakoranye nawe mugabo ujya mukobwa yaraje aravuga ati nshaka kwifotoza arambwira ati none jeje kandi nshaka kwifotoza ifoto imeze uku urumva niwe yatoye aravuga ego ati ntangorane cece namubwira ati ntangorane urumva Chizo yamaje ati ntangorane hama bo aje namubwira ntangorane kujya nyene baramufotora ifoto atari nimwe afise n'izindi nshatse no bakubita n'izindi kubita ari ukuntu umenga abantu tutatahurana cyo kimwe ngo ibi nibi ariko iyi foto je mu bisanzwe nayirekuye ndi à l'aise atuse album yacu avuze ati n'izindi zirahari ati shatse no bakubita izindi ifoto ziriho kubera ko umuntu wari wese uri kuri piscine for example umuntu ari kuri piscine none ga mwene wacu yava yifotoza yambaye ikostime canke imputa yifotoza muri DPS canke ikindi kintu kiboneka nyene cyo kuri piscine kwera mu mazi ntibajana ikostime canke imvutana rero nibwo buryo rya foto yagiye kuboneka namwe haman muri plane ziwanje napanze ko ndosohora ifoto mbere rya yabaye ya kabiri naje nabonye zibiri yabaye ya kabiri arasohotse n'iyindi rero
nibaza yuko ari ibintu bisanzwe je muri katazanje urazi uri kurashutinga video ugomba kuzoyisohora wanze ukereka abantu ko ari ibintu uri kurakora men rero nibaza yuko indirimbo kajya bakita gatera amatsiko nagatera amatsiko basi indirimbo utarayibona yosimbira kuri YouTube akareba neza gacekinga urabe neza kujya mukobwa wabonye ari wari muri clip ariko si wariyo ariko nimba utavyemera genda uyinyuze ni guyinyuzane bagende barabe mugabe ibintu bimeze neza sanamu ni sanamu imeze neza kabisa bro respect bro bire yitwa Lloyd director inkoreye kandi imeze bien ariko bijya ni photo zisanzwe man ni photo zisanzwe ntibabirandireko man wait imbere ko tujya ku ndirimbo nyezina ndashaka kwanza tubanze dusozera iki foto pega umwana wawe yapika ibonye byagenze gute musada kuko ntutubeshe man bakunze ba Lloyd TV twavuga yuko ni foto ushaka kwifotoza office umwana niyo genda tavuze man bo jewe nta mwana daro simfise umwana nasikia chizo ibi ndabivugiye kuri mic ati ku isoko let's go diaspora aba diaspora bae chizo boy ari ku isoko me rero kubera jewe ndiko nkora umuziki kandi nta munani ngumushumi ngumuki nta numwe hari ashobora kunzibira kunuko ngo kukintu bene bijya yaba hari mba naramutangaje je kuko sinkunda ibintu byo mu mwiza ati twe je no shanda kwereka kujya nyene no kwereka ati ewana nuyu nguyu reba mwese nana kimwe ariko ivyo abaririmbyi aba produce ivyo bintu kumenga si benshi babikora umusaza je no mukwereka kugira nawe ega burya ugomba neza ko burya abahungu nuko menga turanihenda ugomba umukobwa neza kumwereka neza yuko ewana arahana ibintu ari sawa uramupostinga kavuga ati bose babibona raba mwese kandi kumupostinga umuntu n'ibintu bisanzwe kujya wabiririmbye tuzomutwara kwande adata na mama bamubone man uramupresentinga nyene akana akiyumva fresh kandi urinze uja mu rukundo nyene uba wavyiyemeje men kabisa bro nje niko ndavyumva mu myumvire yiwanje urinze mu rukundo uravyiyemeza ati jewe no kwa mama nzomutwara bamubone hamanye nzomushire no mu mago nawe cyumva kabisa bro mbega kurande gumwigeme navuga yuko ndazi nyuma y'ijya foto mwarakomeje kuyaga akubwiwe naho yakubwiye gute basi commentaire feedback kuriwe bo just no kubesha bro ujya mwigeme no mwigeme yadusanze ahantu bisika ko mutari muzi na twaegoje ntawe narinzi kweli no mwigeme yadusanze ahantu umvise man kugira izina ni flash kuba umustar man cameraman man no mwigeme yadusanze ahantu Ego twari kumwe nabandi bantu bagiye batandukanye abo ba director twari kumwe aho twako turashutingira mvuga jewe nkeneye kwifotoza ati kunuku ati nkure te nana kije nivyo nshaka ati ati nkure normal masiko yari yambaye kubera twari ahantu hegereye piscine nukuvuga yari yaje yambaye akandi kana nyene gatonya amacha avuga avuye kwidumbagura muri piscine aravuga ati je shaka ifoto n'umustar man nuko cyamubwiye ngo twifotoze ntana kimwe ni kwifoto byagenze kandi ni ibintu bisanzwe no tubyumva nta suite yabandanije kuko uwo mukobwa no gusindamunzi frame sindamunzi gusa nuwo mwisi arashobora kuba ari uwo mwisite so muri hariya na hariya bitandukanye mbere n'isitembamo ageze bakunzi ba Lloyd TV ndibaza bavyubisa ariko rero abastari ntibemera ushobora gusanga banavugana right now ariko abastari nta kintu kimwe bemera ariko reka tubiveko brother mbega indirimbo yawe shasha kubwawe navuga yuko ni indirimbo navuga yuko ifite scene ya flash ni indirimbo navuga yuko iririmbitse neza indirimbo ifite amasanamu meza akwanza reka manda kubaze kubera ko hisemo gukoresha Juste Gaël mu gihe tuzi yuko hari umuntu amenyerewe cyane muri industry y'u Burundi impamvu nyabaki icyo ni kibazo ciza ni kuvuga ni iyo
ni kibazo ni ntuzenya ni kata yo ku blending ibintu kuko hari abakunzi ba Giste nari nifuza yuko bumubona ari karankinira scene na cyane hariho nabandi bitakunze hari abakunzi ba bado nifuza ko babona ari kakina scene mu ndirimbo yiwanje guco bigatanga ntuzenya izindi nguvu energy yo kugira abasimbire kureba hirya ndirimbo bese bayirebe bayimare se uko rero nuko byagenze hariho nabo bitakunze benshi kandi baba star novuga muri no industry aho bitakunze kudukora na sero n'umwanya wabo kuntu wari umeze ariko bivanye n'akazi ariko nivyo nari nifuza ko yankoresha abantu dusanzwe duhurira mu ibi na biriya muri kano kazi kacu ku muziki harabaciye baza ati mbega Giste ntiyo baraguhenze sana canke wavuze ko hari benshi bashaka ko mukorana mbega nk'abantu bashaka ko mukorana ariko bitakunze ni nk'abande bro bitakunze ko bagaragara muri video ariko sino kubesha nta numwe narondeye ngo ambwire canke ngo anyere ku mutima mubi ndibuka twe twavuganye n'umuntu bita Aberndwayo asanzwe akina amafilm twe twavuganye na Mr Sami n'umukomedian nawe ego Sami twe twavuganye na Idris Simbizi Semavumba wowe cyo gihe yari Ngozi genshutinga nari narondeye Gasore nawe ntibyakunze kubera ko script nari ndayimaranye imisi gusa harabayemwo iyo idea yo kurondera abantu bari muri entertainment ni idea njemwo mu nyuma ca ndayiproposa uwapanze script umudirector acarambye ati ntaco gikorereko ababoneka niho dukoresha burya icyo gihe ndibuka kuri tele twari turi kumwe n'uwundi bita Obelix nawe no mu star nawe asanzwe azwi gusa scene kundu zaciye zipangwa bitewe n'ababonetse Obelix ntiyashoboye kugaragara ariko ndamushimira byagenze neza so nari nabipanze ariko bitewe n'umwanya nabikoreyemwo niyumvira icyo cyiyumviro ntibyabaye bigikunda ko bamwe ndabaronka sero n'ama disponibility yabo nakoresha umwanya ndibuka nakoresha umwanya twaravuganye cyambwe ati bro kweri ntiwanyavertishije bimeze ukuntu na Biggie wo kuri Black FM nawe ndibuka ko nari nagize idea yo kumurondera nari ndabashaka cyane kugira nyene kugira dukore ikintu gifise vibe ni mugari n'indirimbo imeze fresh ndavuga ko cyari cyiyumviro cyiza ariko reka twizere yuko mu ndirimbo igira kabiri canke gatatu ivyo washatse bizokunda je ku ruhande rw'iwanje numva umenga ntibyashobotse ko bose baboneka kubera yuko wagiye kuvyumvira uteba ariko ntevye kabisa ni nziza bro take 5 maniga thank you bro wagwana ni ibintu bikora abantu bakeya kugira wegeranya abastar bashire mu kintu urumva yuko ni ikintu kiba kivunanye cyane ariko nyene ndashima Imana ko maze kugera ahantu ushobora kubwira Giste umuntu akomeye wanashaka nakuze numva nkabwira abantu bakana kaba Idris bakanyumviriza ni ikintu cyo gushima nyene ariko ndacyakora byinshi byo gukora abarundi banshigikire baniunge mkono mu Kiswahili niko bavuga hanyuma ibintu tubikore nyene apana ibintu tubikore twatse umuriro twatse terme ya 2020 more fire ubu ntavyo gukora ubu nukwatse byo gukora byaraheze sasa brother tuje ku ndirimbo ya tuyisanzure man ega ninde yapanze ya script man kuko ni ndirimbo novuga yuko vraiment bro wallahi big up man thank you script yapanzwe no direct je nta idea ni imwe je ndirimbo nkimara kuyiheza audio naravuze tire kandondere umudirector ukunuko rero Lloyd ni umuntu wanje twari dusanzwe tuzinanye durafashanya ibinabiri bimwe rero cyo navuga ati reka genda mushira indirimbo mbere nayimurungikiye kiri na draft turatarayigira mix hanyuma ndayimuhaye arayigako okay ambwa entreta indirimbo nagomba gushimira gato DJ4 benshi baramuzi yarakoreye master music ubu nari muri studio yitwa Lock House kwa Crazy Bright chef wa Mikara de musicien niwe yakoze mix na mastering kubera ko bazi umuntu kumwe ntiwigira inama narashimye yuko nawe yoza akungama agashiramo kundi kuboko akandi kantu nawe uko avyumva kandi n'umuntu wanje sana rero nkimara kuyiheza tukimara nyene koronka produit fini naciye ngenda turicara hasi arambwira ati burya rero mona
je script nayimviriye uku nuku urabona ko byarangiye ujya mu umuntu ujya mu bisanzwe ujya barashe n'umuntu yari yatumwe n'ujya mu ex ujya mukobwa umu ex nawe ujya mukobwa yari Juste Gael ona yuko itanguye Kizo Boy yabakiye ko ahantu bari kumwe na Bado Juste Gael cyatangura gutelefona koresha umwanya ngaje kwanza je urabona ndiko ndayiraba ona ko Juste Gael tumuvye ariko aravuga ariko je naravyimagiye reka muri behind scene niho biri ujya n'umuntu w'inguruzana behind scene iraryoshe cyane ngira nayo Imana igiye ngire n'icyumuntu alo uri he kandi cega ate ngire n'icyumuntu tuje ati wakobwa twahora dukundana timbonya kati yaragani kabire kagizene kamusohokanye te kandi baciye ahantu ndi koresha umwanya ebana ati man dukure mu nzira aciye baza rero urabona ko baciye bavyita gushimuta hajya sinzi baciye dushimuta baciye baradutwara ahantu kudufunga mugabo rero ukumwene byarangiye hose twagumye mu rukundo ujya mukobwa ntigeze yumva yo ntakaza this true love ntigeze yumva yo ntakaza yaciye harabaye ikintu cyuko ujya muntu barungitse nawe aca mwifuza avuga ati umwari gashobora kwitereka inkome nk'ijya y'ibisusu nk'abijya reka umwana hano wantu nyenda mugambanira uya rero yagiye kubwirane kumwegera nyene amubaza amajambo amukuye mu gasho yana ujya mukobwa nawe aca bincabwe ijya pistole kwanza ujya mu bounce yari yazanye burya umukobwa niyo yaciye banza arayireba neza arayireba ati ndayibonye kandi yarasateye ndamumwa ujya rero yaciye birangira ujya pistole ujya mukobwa ayitowe ati ku mujene wanje ngana aha anati wewe toka wewe genda bavyita gutishe ati uyu munsi jewe wewe icyo wenda gukuye mu nda fansi nuko indi script niko yari ipanze nyene donc Juste Gael namwivye umudemo mu majambo make urashobora gusanga ari ivyo no mu buzima busanzwe ugasanga Juste Gael uvuze ati ngo Juste Gael namutwaye umudemo okay Juste Gael pole sana bro ni script man script ni script namutwaye umudemo nyene atuyibona sasa brother indirimbo yamaze gusohoka ni indirimbo imeze fresh mbega kubwabone kirakirwa gute bro musanzwe ikirakirwa neza ariko nyene ntibirashika ku rwego nari nifuza ariko abantu bayumviriza barumva ati harimwo igitekeye amasanamu barambwira ati ni meza ni kuvuga igisigaye nuko aba promoters muhebwe nyene musanzwe abo wayiririmbiye bayakira abo nayiririmbiye bayakira abenshi bashoboka ariko indirimbo feedback yayo ni nziza bambwira ati komereza aho mwana w'igihugu nawe ndabona hari itafari woshira ku muziki w'u Burundi aje ku ruhande rwanje brother sinovuga ngo uririmba neza kubera usanzwe uri no producer bisigura yuko avyinshi urabizi urumva ngiye kuvuga ngo uririmba neza noba ntazicuri sivyo novuga yuko wakoze ivyuzi right mbega tugaruke gato ya man kuri production mbega ku ruhande rwawe kuba uri mu producer kongera ukaririmba mbega nihe uzoshira inguvu nyinshi man jahantu nshira inguvu kubera ko nsanzwe mfise na studio nubwo atari ikirenga ariko ndayishima bijyanye ne birakwiye man twige gushima man mubabarire nazi byakora okay rero ndashira inguvu cyane nyinshi nkuko byamye na mbere hose kubijanye no guhinyanyura umuziki n'ukuntu tworonka donc quality ikomeye mu muziki w'u Burundi aho hantu ingufu zanje zizama zihari ibihe byose nzoba ndiko ndakora umuziki wo ngaha mu gihugu mbere n'igihe ntoba ndi ngaha rero kuririmba gusa ni ibintu biza kumfasha ku brandinga ntuzenya izina ryanje kubaka izina na studio kubera ko nkubi nyuma yiwanje hari abandi bahinyanyuzi bakiri batonya Bajibu the classic niwe yatanguye n'indirimbo Legend namaranje ndaheza man reka gusa uri kuranyitega gusa man
rero biba bisaba yuko jewe niruka cyane gusumba kugira ndondere brand n'ibiburi i brand izoshobora gufasha n'abandi bantu atari jeje nyene kuko iyo ufite izina rinini no kuko hari benshi bakogera ko ya ego rero benshi bafungura biciye muri wewe kabisa bro ya rero ndiko ndagerageza bishobora guca mu nzira yo kuririmba canke bigaca mu nzira yuko nkoza amahiti menshi ariko byose igikunda je nico nkora ariko ndakunda guhinyanyura cyane kwa raporo yo kuririmba ho nyamvugishije ukuri ya none gashaka byose ubizi gamane wumva none umva wari impano y'abandi no hari abantu bakunda kuvuga ko umuntu afite impano irenze imwe ngo abayivye imigisha y'abandi oya byose numugisha umuntu aba yaravukanye kuko ntaguciriyemo ngo hari umuntu atagira impano man oya otomugiri yo gutwenga ahubwo iyo kwiba canke yo kwiba canke skia man mubabari none yega no kwiba ni impano man wari uri muri bandi bavuga yuko nabaye baroga abaye zikro uroga ati ni impano yo kuroga nawe yovuga ati je niko ndabyumva none je ko ntoroga ngo bikunda azi ko umuntu akoroguga umva ari umwicanya afite impano yo kwica je niko ndabyumva kubera ko man je sinokubesha none uramushigikiye ya cameraman ngo aramushigikiye umuntu bakuzi bigabzana tubaza bakuzi bakuzi ba Loy TV umuntu afite impano yo kuroga iyo ni impano umuntu yicana umwicanye iyo ni impano none ndakubaza none wibaza yuko wewe ufata imbugita ukayijomba umuntu ukakibona aragaramye n'uwundi ukazomujomba n'uwundi ivyo bintu atampano bifisemo je icyo kintu siragitahura bro Antuka ubugerageza ubifisemwo experience akanyamwuga kandi akanyamwuga nako nikoze udafise iyo mpano mugabe iyo mana baba bari tubibandaniriza rero ndavuga ati je kuririmba nivyo natanguye imbere yuko nja muri production abitwa ba Vianney mu Kayanza baraca babimenya cyane amugihe babona ikiganiro aho yoca bimenya je natanguye indirimba je nararisha indirimbo y'ibihumbi 4,500 kwera yego Vianney yabaca makeya man oya twaragenda tukamuririra ati mutamu urabona twe tuvuye Kabarore ibintu byahaye twasimvye ibiyaga twambutse inzuzi mutama Raba kuno dufasha kandi usanga amakoresha gaterume ngo mutama nenga kutagakoresheje wewe timusaza kare ati reba no kuri kuntu bigenza ati je nuko no kuyumva gusa byonyene ati je byo babikwiye je se 4,500 abantu oya nkaho onya ariko wasanga ndamuhaye nkubu ngiye kugira mfate nk'amajwi nyene nkamuhenda nyene namuhenda gose nyene hari ukuntu nacange ntaramuriha amahera nibana gusokorora amahera akabona ni 4,000 acavuga ati none bamaze kuri kodi none yego bagatora urudogo none ndamufunge aha twaturi kumwe n'uwo bita D1 ndamufunge ndamukoropeshe bigende gute akabireba ni nka saa moya y'ijoro canke saa 2 tuja hani Kabarore atana ikinga dufise tokashata vuga ati akacavuga ati mwebwe ni mugende ati mugabo ati muzoma yandi ndayigizera burya iyo ndirimbo ico gihe kongera ati muzonyongera iyo ndirimbo kuno byagenda kaca tumara nk'amezi 2 ico ciyumviro kubera amahera twera tugora cyane tuca tumara nk'amezi 2 tutamubajije n'iciyumviro Cheko ndibuka ico gihe titwarahebye karabaye ico gihe abatelefone ati twarahebye ico gihe burya niwe yagize ubuntu nyene arakaduha ku karirimba usanga arabahamagambye ati ebana twarahebye nabagaye yababwiye ati none mwebwe ko mutaza kugombora ya ndirimbo bimeze gute ati reka mutama sireke ibyo bintu twebwe ahubwo sinzi ko wotumureba nimba jeman jewe mfite twaragiye hanze ndetse twandeje mani banzureke bakuzi ba Loy TV navuga yuko Chizo Boy numwe mu bantu navuga batanguranye ubuzima n'umurimbyi azwi ku izina rya D1 uno munsi navuga yuko ari mu barimbyi bakomeye cyane mu gihugu cy'u Burundi navuga yuko n'umuntu yasangiye ubuzima bugoye na D1 arico tugiye tuje ko uno mwanya nyene uvuze D1 aciye shaka kumenya mbega we na D1 mwatanguye kumenya na ryari neza na neza bro
bo jewe na D1 twatangiye kumenyana kera. Uvuze kera bisigura kera no kuvuga dufate nko muri 2012 2012 ya niho twatangiye kumenyana neza. No kuvuga aho twadutangiye kumera nk'abakura kubera ni n'umuryango wiwe n'uwiwacu barakundana baragemuriranira sinzi ucu bibona bijye nyine ndabibona tu bagize nk'ubukwe nk'iwacu bakaza bazanye ibintu ngehe by'ibikemanyi ni wabo bagize ikintu cy'ubukwe bakaca baduhamagarana bakababwira ati mwe namwe muzoze kudushigikira kunuko burya rero nuko twabanye D1 rero nawe tumenyana guco haragira ahantu tuja mu bihe byo kwiga turaja ku ishure aho hose twari kumwe twaciye mu bintu byinshi tutaraza no mu muziki karazana kenshi kurondera amahera ahantu kaboro bimbo Butare ibiki donc twabanye mu bihe binini birebire kera cyane kugeza ahantu rero tuvuga turatora n'umurongo wo kuvuga ati reka tuje mu bintu byo gutamba dance by'amateatre ibintu by'ibiki n'ibiki nyene burya rero tugeze mu mateatre turabibamwo twari twamaze kuja muri secondaire turi muri secondaire turavyiyumvamwo nyene turakora uduteatre hariya na hariya turapambana mugabo haragera ahantu haraza ide yo kuja muri studio kuja muri studio kugira ngo turabukunge kuko twaravyiyumvamwo twarumva kumenga twokora umuziki twokora umuziki tukaririmba abantu nyene bakatumenya ko twarumviriza ibiganiro byinshi by'abantu bitwa ba Jojo Paparazzi kera ibiganiro byahana hariya kugira ngo turonke inspiration D1 ahantu twaba wewe yakunda kumviriza radio cyane yakunda kubiza ka radio ya zindundi nanje nkaca numviriza zo mu Rwanda rero buri gihe ku mugoroba twarahura tukeshanja inkuru amubwira D1 narigeze kumurapisha indirimbo iri hano yandi bifise iminota menga 9 nayo gusa nta muntu yoyimenya nyene ni ibintu tuba twaraciyemo nyene tugikora ama exercice muga nko mu producteur bitavyane nk'ubu wewe arashobora kuba yoyimenya mugabe ico gihe ntivyasohoka nyene ngo bice ku ma YouTube nyene bigere hariya na hariya rero burya tumaze kugira ico ciyumviro twarabibayemo turaja muri srago yavyo twavika abarore tugenda n'amaguru tukambuka inzuzi tugiye kurondera studio n'ubuzima burebure twaragenda kugira aho nyene turonke n'ibyo bihumbi bingahe byo kuja muri studio hari ahantu twaza kwimba Butare ni kujya kuntu bisigaye ko na D1 yimvye Butare rero yarabwimvye bro yarabwimvye cyane gose rero mbega D1 yarabishobora mani ko ari mugufi irashobora kwimba Butare mani yaragerageza bro yaragerageza none twari kugira gute ko kariho twakura bibiri byo kucana muri studio canke kugura ahantu kaguca mbega mani impamvu mwimba Butare nyene kwari kugira mwinjire stu cyane gose kandi byaca binatugora kuko mwico gihe twaba tumeze nk'abantu bafise utuntu tw'utuzina mwisite ko twarakora ubuteatre burya naho twagendayo nyene bagenda mwinyegeje dufise utuntu tw'udusoni oya tureke n'abana ahubwo bajya abantu bamwe bahora baza kutureba twagize ubuteatre ko urumva je na D1 mbere twahoze turi abatamvyi twari yajya D1 azi gutamba arabizi sana ahubwo sinzi ubukuntu bimeze ariko mu ndirimbo ziwe ntatamba kuri stage arabizi peut-être nuko twabyibagiye mugabo ico gihe n'ahantu twateramira yarateramisha nyene iwantu ugasanga abantu bakikuje sana ahantu bita mu Gwesero ahantu twateramira D1 arazi gutamba peut-être ni kubera atabiha umwanya ariko arabizi naje nari ndabizi ntone nigwa nicaye muri studio uvuze ati je twari Butare na D1 mbega hagati yawe na D1 indi yajanye undi mu kwimba Butare indi yazanye ico cyumba cyo kuvuga ati bro kugira ituronka amafaranga reka tuje kwimba inzahabu man menga ni D1 kwe ukubisa idea yo kujya kwimba menga D1 kubera oya niyo atari kuyinkubita mbonye aja yose ke nanje nacanja kubera twaragendana twakora bimwe sinari kumva ahantu ashobora gukura ibihumbi bingahe nkaca mvuga ngo ngwe wana ngo
nanje nkahikabusha reka kubera kugira duje gukora nk'akaririmbo twaragira cotisation rero tugize ati okay tuzokora indirimbo izo dutwara amahera nk'ibihumbi dufate 10 canke 15 canke nk'ubu ari gitari twaguze 15000 ndakibuka urumva yasaba yuko je nkotiza nawe agakotiza rero urumva cyangwa yuko byasaba kuba umuntu aronka uduhera rero iwa nubwo atari kumbwira ati muhungu ari hano kuramahera twebwe aho ahantu tuvuka byari bizwe nta yindi diri ati nategezwa nanje kujayo mbega ico gihe D1 yarafise umugambi yuko azoba umuririmbyi cyane yarafise vision cyane kugeza tugikora ama exercice canke tuja kuririmba kuko bitaviyane mu Kayanza aho hose twaraza kuririmba mugabo kandi ntitwaciye kubera twaragiye je ndibuka turirimba indirimbo ya mbere nari nzi ko tutazasubira kubaho mu buzima kuko tuvuze tubu rero twebwe ko tuvuga ikabaro butibire tuje gupanga mu Kayanza hakiraheze kikiraheze turabaye abastar nga rero tubona nibikunda ntabwo tubona yuko bisaba yuko umuntu aguma agumizako niyo mpamvu twarakora n'ivyo mugabo tukaja no guhiga amahera hariya umunsi wa mbere muja kwimba man kuko turazi yuko hajya ahantu bimba hari gusanga uva ngaho kashika mu kinama ca munsi ya uko bega mwagenda gute we wari muremure D1 ari mugufi mbo mwagenda gute oyaye muri ico biti Kirombwe nukuvuga hari haho isondaje umanuka guca nyene ku ngazi guca baba barashinze uduti ku ruhande kamanuka hageze naho aho agendura kikama guca ugenda kujya kwinzoka mwaca mujyama hasi ukagenda urakubindi we na D1 utwara impuzu bavyita inyebeti nk'abantu bavuka iyo mvuka carayimye utwara ibihuzu vyaheze yo gushira kunda no nimba ari igipantaro no twari ipantaro imeze neza ngo yijinisi ngo ibiki nibi twari ikintu cyahetse no kuvuga no ngaho rero utegezwa kuba watwaye ikintu ubona ati ngahanya nubwo cyohera nubwo cyotabuka nta na kimwe rero ukacugenda ubwira ntuzenye wikwega nyene aho mwikwega hasi umva yari we na D1 ninde yaje imbere man ngo ndabizi man ubwoba ati man weje imbere jewe njinyuma n'ibyakugwa kuce subira inyuma ninde yaje imbere cyane we na D1 muri ko murakunda hasi mumaze kubimenyera niho bavuga ngo D1 ngo imbere ngo cyangwa kizo ngo kubera hari igihe gishobora guturuka inyuma gaca gifyondo uri inyuma uw'imbere uw'imbere akacakira akazo kwera inogo zaratoboranira agacagumanye dufate rero nk'ubu D1 ariwe yabanje kwanza wewe kurawo uri kurabyitiranye tugiye kurondera akazi kwera ntibyaba ari birombwe by'iwacu tugiye kurondera akazi wewe wumvise aho bariko baravuga ati abakozi batanu nimba ari D1 nduru yaca yiruka karasharokera arumva nandamutanze nacanje imbere ico kintu kiratahuritse mbega ndashaka kubwire kwanza umunsi wa mbere mutangura gukubinda hasi we na D1 muja kwimba nk'akantu ibuka D1 yakubwiye nakane timane ibintu n'injyankuje man reka akajambo kamwe ibuka yakubwiye muvuye nko ku kagoroba inda ndazi zarababara man umunsi wa mbere mu bikoze bo ivyo guza gukubinda byo D1 yaravyumva cyane ahubwo je ngiye mu mbohora byo biti mbohora bijya byo kwikorera niho yambwiye ati shamwa nango tije hajyanya kwiri sinotoboa ati ibyo byo muntu uzenye kubera ari mugufi sawa yabyitire kubera ko ibintu by'inyiruko ni hatari mugabo rero icyo nicyo nibuka nayo bundi ibyo byo kuza kwimba kweri sinibuka uburyo twabikize kwanza nuko twaciye tuja mu ma internat tukaba developer tukubura ubundi bwenge ariko sinakubwira ngo byagenze kunuku ariko ni ibintu twakorana ubwoba umwanya n'umwanya bashobora gupfa kandi nivyo je narahaswe kenshi kandi nawe ndazi yarahaswe kenshi mbega iyo muhena D1 no musi novuga yuko mwese amazina yanyu n'amazina yemereye muri industry iyo muhena D1 bro muramwibuka mukavuga ati man cyane gose je mpora ndanababwira iyo turi hamwe mpamvuga ati nubwo muzoze muri doga ku bintu ate ku bintu by'ubuzima ati nuno mwanya nimba ushobora kubona uko urakora ntibigende nkuko byifuza mugabo nturire canke nguze ngunganyire je man jewe D1
sinshobora kumubwira ati bro cewe ndafisa ishida y'amafaranga ayafise nta ni moja mbili kabisa mwana ruva ko bacanye mu buzima bugoye brother urazi kwimba inzahabu mugenda mukubinda hasi urumva yuko bavanye kure tubanye neza cyane turafashanya ndibuka no mu gusohora iyi ndirimbo iyi ndakunzwe naramubwiye ati bro bimeze gute ati je bimeze ukuntu none arashutinze kandi urabona ukuntu je nsanzwe urabizi uko nsanzwe tubikora ati ubona gute cyo gihe nari nayisohoye ku ma platforms nawe je ntarayishira kuri YouTube n'abandi bana nsohora indirimbo muri weekend we yaciye ansijira yuko no isohora lendi mugana nje ndareba ukungene amafoto iki niki vyariko bira trending niki cyanavuga ati reka ndayisohore samedi ndayisohora samedi ariko nyine yari yampaye uko abibona we urumva tubanye neza cyane kabisa bakuzi ba Light TV twayaze byinshi ariko rero mukugira turangize reka sinogera nta magic ikintu navuga yuko ni numwe mu ba producer bakoze ku ndirimbo ya Rinoji indirimbo yiswe Legend indirimbo navuga yuko iri kiratera imbere cyane indirimbo iri kiravuga cyane indirimbo navuga yuko iri kirinjira mu matwi y'abantu cyane brother big bro umunsi wa mbere Rinoji yakuzanira ngo urumva ko izo hitinga kujya yabikoze man oya kweli ndirya ndirimbo nta mahigwe nayiha nta mahigwe wayiha nta mahigwe narayikoze nyene nko kuyikora nyene ariko sinanavyiyumvise sinabona gusa ni bimwe nyene umuntu yari karakora ikintu wari we wese ababona vision yacu Rinoji umunsi wa mbere yayitanguye na Jibu the Classic arakora bararecordinga umunsi baheza kuri recordinga ndibuka baraje muhira turanifotoza mbere turaryoherwa ico gihe ati arataha ageze muhira niho yambwira ati Jibu niwe yaciye ambwira ati burya rero uzi n'ibindi gacizo Rinoji twakoze ico gihe niho narindi na Josre na Bado niho bari hanyuma arambwira ati amaze kugenda mbere yanaturiye bafashe n'aka video kari hano gatangiye kumera nk'akasirikira guca ka video batangiye gukora bari muri studio wanje ewana ashambwa ati bana Jibu acharambwa ati ni ndimo shaka kari wewe uyiheza kabisa nyene ushire kwa akanya shana mubwe ati je kweli Rinoji nta kintu ndamukorera reka nanje fashe mu ndirimbo yiwe nshiremwo ukuboko kabisa indirimbo nayikoze umunsi umwe kukurikira donc kuri uwo munsi nyene naramuhaye icyo bita premix canke indirimbo yo kuba arumviriza ku munsi ukurikira cyo ndamuhereza original cyarasohora hari kuri Saint Valentin niho indirimbo yasohotse Chembo na nyene abantu biko bigenda yari yo target nyene yo kwiswa kuri Saint Valentin byabaye mu Rwanda yego niyo mpamvu uzobona muri rya ndirimbo yari yambaye yasize na rouge ya Rabero okay itukura nakashugwe ngaha yari indirimbo yo kuri Saint Valentin niko yari yabipanze novuga ni indirimbo nakoze no kuri pressure kabisa cyane kugira ngo inyaruke ndabe yuko yo isohora kuri rya date nyene kabisa man waramufaje cyane avuga yuko twese turabanyakayanza man kandi munyakayanza brother munyakayanza D1 Rinoji Trust Beat Jibu the Classic mama yanga abanyakayanza twabinjiranye muri Buda Flavor man bakuzi ba Light TV ariko rero avuga yuko nyamukuru si cyari ico kibazo navuga yuko ni indirimbo igiye gukorerwa remix indirimbo navuga yuko izokorerwa remix harimo B-Face on the floor harimo Dramati harimo na DJ Phil Bite ariko rero ikintu cyaje kuvugisha abantu amajambo menshi harano baje ati mbega ko igiye korerwa remix ariko itazokogwa n'abahinyanyuzi bakoze original yayo harimo Chizo Boy harimo na Jibu the Classic icyo kibazo yaza umuntu yocishura neza ni Rinoji mugabo jewe indirimbo narayitanze projet kandi byose birakwiye nabahaye ibikwiye kandi original murayizi nibaza yuko wocishura impamvu habayeho bamwe guhitamo kuyungururiza hariya ni Rinoji cyane kubera jewe studio yiwanje isanzwe ikora kandi irazwi rero iki kibazo Rinoji niwe navuga yo cishura bien kuko ni wafise peut-être ko hariho bamwe muri bo bamubwiye ati twe dushaka kuza gufatira amajwi hariya anye man reka tuze tuvugisha ukuri man kuko tugiye kuraba ni Joel novuga yuko asanzwe akorera Dramati
asanzwe akora ibikorwa byinshi bya dramati harabavuga yuko ari dramati yoba yarahenze Rinoji kugira ngo indirimbo ijyane kwa Joel man vyose birashika mugabo sinaza ko yamuhenze kuko Rinoji nawe n'umuntu aciye ubwenge arakuze yamuhenze ahubwo bishobora kuba ariko bavyumvikanye kandi je sinokubesha ntitwakiyaze ko gusa yarambwiye ati indirimbo izokorerwa remix mfasha umpe proje hama ndamutekerera proje hanyuma niho nagiye kubona ijya foto mbona irasohotse irasohoka ntacyo nayivuze kuko Jibu wewe nayo namusize muri studio iwanje studio twakoreyemo indirimbo ya mbere original rero nabimubajije kuko we nawe yabibonye mu bandi twese twabibonye mu bandi ariko nibaza yuko peut-être ko ari plain kuko nanje narasohoye ifoto abantu ntibayivuga ko rumwe kandi ari ibintu bisanzwe turiko turakora ramara Kizo tuze tuvugisha kuri mane ariko hari abantu bavuga yuko ubisanzwe ugiye kuraba Kizo ntuze Jibu ni umuhinyanyo zinavuga yuko ari karafasha Rinoji cyane hari abavuga yuko iyo ijya ndirimbo remix ijana kwa Jibu byari kumufasha kugira ngo izina ryiwe rimenyekane mu gihe iyo ndirimbo izohuriramo abarimvyi bakomeye nka Dramati Be Face on the Floor hari abavuga yuko iyo ndirimbo ayijana nka nyene Rinoji akabobrija kuko iyo umuntu agusabye remix ubaha icyo bategezwa gukora urumva Rinoji rero haravuga yuko kuba Jibu yaramufashije ni yasohotse imbere ni Jibu yayikoze haravuga yuko rero kubona nawe yaramufashije nawe nyene yari kumufasha abo barimvye bamusabye remix akabobrija yuko indirimbo ikorerwa kwande kwa Jibu mu gihe nawe ariwe asanzwe amufasha man ego niko vyategerezwa kugenda niho musanze hari ukuntu abarundi tutamenya gutanga credit ni erreur je nanje reka ndabivuge nubwo ni kibazo uranangoye cyane ariko hari ukuntu abarundi tutamenya gutanga credit ijya foto yari gusigura ikintu kinini ku buzima bwa Jibu the Classic ndabizi babanye neza vraiment sinokubesha n'inyuma yaho hari indirimbo zirenga imwe ziri muri studio wanje bariko barakora sivyo babanye neza ariko kijya kintu cyuko habayeho ifoto Jibu atariko kandi Jibu ari wasanzwe afasha Rinoji ni erreur ni kosa kabisa ni kosa tuvugishije ukuri mu majambo make harabayeho erreur habayeho kudahagaciro umuntu yakora harashobora mu ndirimbo ko sindayumva arashobora kuzojamwo rogo zose wanashaka mugabo kajya kantu kuko habanje kugaragara ijya foto hariho ikintu Jibu ya homes kabisa mu majambo makenyi nuko ntaciye ku ruhande byari kugenda uko nyene usanzwe mani tudaciye ku ruhande no yuko Rinoji yarahenzwe oya ntavyo nomenya icyo Kizo iki kiganiro bakitwa tubabwiza ukuri show impamvu mvuze guco mpamvuze ko Rinoji yahenzwe nuko iyo bagusabye remix umuririmbyi par exemple aho muri byitwe zo korega ni kiganiro ujya ndirimbo remix ya Kiriku na Adojosani na wa mujama ya ndimbo bita ngo utujede twarakora ikiganiro nabwiye ati man je bansabye remix nabahaye nabemeye ko ngabwiye ati indirimbo yanje itwazokorewa ku producer uyu n'uyu itegeko giwanje muvyanse muvyemeye bakoze uko yabasabye bisigura yuko Rinoji yari gufasha agaciro Jibu the Classic mugihe tuzi yuko ari wasanzwe amufasha no munsi n'indirimbo ya mbere ijya ya story y'ubuzima bwiwe bukungena umuziki wagenze ni Jibu yayikoze ni nyinshi amaze no munsi ari karafashwa na Jibu ariko rero byaje kwabaza abantu remix yari inzira nziza yo gufasha izina Jibu the Classic kumenyekana muri no industry man of course uravuze ukuri nkuko ari teme y'ikiganiro ikintu cyari kubaciza cyane kubera hariho ikintu kubaciza no kubaciza cyane cyari kubaciza cyane nuko Jibu yari kugira presence mu bintu byose bya Rinoji biriko biraba yes man ego niko kuri kandi nibaza yuko kuba yarakoze akamukorera imiziki myinshi kugera aho abantu Rinoji bamumenya ni ikintu kinini cyane na jewe vraiment je rero ndi umuntu wa mbere nk'ivyo bitokundira ndakunda
umuntu twabanye muri bito tubane no muri binini biteye ubwoba ngume ndamukwega jibyo ndabikunda cyane kandi iyo sije tuyihereze ngaho nyene ariko man mu kurangiza ku yose ja rero je novuga yuko ivyo bijya bintu ijya remix irashobora konona imigenderanire ya Rinoji na Jibo da Classic man tuze tuvugisha kuri kuko man je na jari jewe ari je nagukoreye rya ndirimbo igacikorerwa remix iyo remix irimwe ivyamamare irimwe amazina yotuma izina ryanje rimenyekana nk'umuntu yakoze original ariko ugaca ufata iyo ndirimbo yotuma izina ryanje rimenyekana ugacijana handi man wallahi naje nebaza yuko ubaye uri Jibo uko wabikora kubera ivyiza biri imbere abantu nuko bameze bro cameraman nuko man irigura cha ku ruhande bro ivyiza biri imbere kuko nakubwiye n'inyuma yaho barakoze izindi ndirimbo so turindire rero kuntu bizogenda aya mugabo antukaje ndabishingira intaye ko babanye neza kabisa man bakunzi ba Light TV twaraze byinshi ariko rero akanya ni kariko kadukundira reka turangize man mu gusozera akajambo kanyuma ubwira abakunzi ba bro abakunzi banje bankurikirane ku mbuga zanje nkoresha ni Chizo Boy hama bibuke gupartager niki kiganiro kabisa kuko harimo ibintu byinshi harimo story nyinshi hama ibindi navyo babandanye basupportinga impano z'abana b'igihugu ibindi navyo bamuwaciye kazi Mungu Imana byose bibibona bizogenda neza yes bakunzi ba Light TV ndibaza wavyumvise bavuga ko ni kiganiro kirimo amajambo menshi kirimo novuga yuko ibyo twari dukeneye kumva nk'abantu kuko yatubwiye ubuzima bacanyemwo na D1 ubuzima bugoye ubuzima bwo kwinjira stu 4 5 2 igihumbi bacirirana tifisi igihumbi man man thank you so much bro thank you sana yes bro namwe mwakoze cyane bana big up man bakunzi ba Light TV ni muri cya kiganiro tubabwiza ukuri show cya kiganiro kigwa kajyo kweza ko kumenya amakuru y'abastari ko kumenya amakuru y'ivyamamare ko kumenya ubuzima abaririmbyi bacu babayemo ko kumenya ubuzima ivyamamare byacu bibayemo yes kuri micro twari kumwe na Chizo Boy kuva muri CB Music urumva yuko yafashije beshi ba Rinoji ba man oya ndikavuze kuri Alvera man oya numwe mu bantu bavuga yuko basanzwe bafasha na Alvera Muhimbare man reka tukarangirize ko basi man Alvera Muhimbare namwitani mushiki wanje bavuga mushiki wanje ni mushiki wanje ndamukunda cyane kandi nanjye arankunda turafashanya byinshi turabavandimwe ni n'umuntu twavanye kure cyane nawene tuzobigaruka ko tanye histoire ndende umisi kiganiro cya kabiri nico nyene ubuzima bwawe na Alvera umva bavanye kure ariko rero man ikibazo cyanyuma harabavuga yuko mushobora kuba muri mu rukundo man Alvera oya nituri mu rukundo na Alvera abastari nibemera ariko nitubabwize ukuri show ayo makuru nzoyacukumbura ndayakuzanye reka dusozere man isozera mugabo urumva yuko ikiganiro ca kabiri ubuzima mwacanyemo na Alvera iyo mwavuye sawa nana kimwe nzobabwira je kubera haize imyaka myinshi jewe kuva diwa natera imbere kuva ba Alvera atera imbere n'abakanaka nta bintu byinshi mware nta majambo na bwavuge mugabo story muzike ndenda zifise tu ibintu bisanzwe ahubwo rero mwiyindwi nyene ndamuraba tubwire iyo bavanye na Alvera gwagwana bro thank you so much mwakoze cyane nawe big up son bakuzi ba Light TV yari Mr Radio na Jibu sorry man bavyana cyane ni Mr Radio na Chizo Boy kuva muri CB Music abasanzwe ari CEO wa CB Music studio novuga yuko isanzwe hinyanyiro muziki studio yakoze indirimbo za Alvera studio yakoze indirimbo Legend ya Rinoji indirimbo za Obelix n'izindi nyinshi zigiye zitandukanye navuga yuko ndemeza neza yuko studio yiwe iri kirafasha abaririmbyi beshi bro big up Mr Radio we love you so much Light TV wagwa ariko rero ubuzima bwa Alvera nawe acha mutubwire wagwa Mr Radio wagwa